Yes. Guys, ndabaramukije. Mumeze gute? Mumeze neza? Ndashitse live rero. Hari abatanzi ndabizi. Nitwa Daniel Mugisha ku bantu bashasha. Hanyuma ikiganiro ni cya kindi nyine ndabemerera ngo ndabigishe ukuntu baca amafaranga kuri YouTube, ndabigishe n'ukuntu umuntu ashobora kwiyugururira isheni yiwe bwite ya YouTube mu buryo bworoshe, kubera ko iyo nje live abantu bose bavuga ngo twigishe ukuntu ngo bugurure isheni, kandi mu by'ukuri mu bantu ibihumbi majana munkurikira murabona neza ko ntubishobora kwigisha umwe umwe. Niyo mpamvu bisaba yuko rero ndabigishiriza hamwe, ababishoboye mukabishobora, hanyuma abo binanira murihangana. Reka tugende turabe ibikenewe kandi by'ingenzi. Bahageze ndabaramukije, hanyuma ushaka arambaza kandi uwumbaza ndamwishyura kandi ndamwishyura mu buryo bunyarutse cyane rwose. Okay, rero kare nigeze gupostinga ndababwira ati nkeneye kubigisha ibijanye no guca amafaranga kuri YouTube, nongeye ndabigisha kwiyugurura isheni, kuko posta nakoze mu kanya mwagumye mugaruka ku kintu bita ngo dufashe, ngo je ntavyo nzi. Nagomera mwinshi, nubwo ndabakunda mu by'ukuri sinshobora kubafasha mwese uko mungana muri benshi, sinshobora kubakwira mwese muri benshi. Kubera ko rero ntashobora kubakwira, ntashobora mwese kubafashiriza icyarimwe, niyo mpamvu bisaba yuko ndabigisha ubwenge bw'uko bamwe muri mwebwe mwokwibako mu buryo bwo kwiyugurura isheni, hama nkabongera ubumenyi nkabigisha ibyo mutazi, kuko zishobora kugurura isheni umwe ku wundi uko mungana. Murabona ko ntobishobora. Ubutabishoboye ivyo ngire ndabigishe aca yegera bajya ba DJ babegereye bari ku ma studio runaka, bagaca bagufasha kuyugurura. Mu ntango kugira umuntu wo kugurura isheni si cyo gikuru, ahubwo banza upange ivyo uzoshirako, kuko isheni uyuguriye ukayishira ngaho ntakikumarira. Ushizeko video z'abandi ntacyo bikumarira, yikore uzi ko ufise na video zawe uzoshirako. Ndasubiyemo, ushizeko video z'abandi ni guta umwanya. Ndaza no kubisubiramo ndanabishimangire. Nimba udafise content video, udashobora kwifata video ngo ushire kuri YouTube yawe bwite, wewe nyine wifatiye, wewe nyine wikoreye, nta mafaranga uzopfuciye kuri YouTube. Telefone ishobora kubigukorera neza cyane, laptop, computer, desktop ishobora kubigufasha uko biri kose kandi bikagenda neza. So nuko rero nariko ndabagira inama z'ibanze. Kugurura isheni ushobora kuyiyugururira wowe nyine bwawe bwite, ukayuguruza telefone kandi n'ukuri bikagenda neza. Si umwe si babiri bamaze kubikora, si batatu, si bane, si batanu, ni benshi maze kwigisha ngaha bakabikora kandi bikagenda neza. So umuntu rero ashobora kunebwa akananirwa kugura isheni n'umunebwe uwo wambaye nabiraka nta n'icyo azoshobora, nta n'icyo azovamo. Kuko gerageza ivyo ndakubwiye, gira amahoro. Nkiri ngaha ubwa mbere, nimba ugomba kwigurira isheni, ngomba ndabitangure kubibabwira abantu muri ku murongo. Ndabasaba imubanze mugire partage, sinama ndabibasaba share, gusangiza abandi, mugwire n'ingoga, ndujye kwijambo n'ingoga, kuko n'abana baracari bakeya, ntimurakwira n'ijana, kandi ndazi iyo ndi live muza muri benshi.
ibi ni ibintu by'ingenzi nshaka ko ntaza gusubiramo kenshi kuko ndazi naje muri komantere nza gusangamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu nifuza ko nova ngaha mpejeje ivya mbere kubivuga, ntaza kugarukako, ariko kugira ngo bikunde mubanza mukagira partage please, share canke gusangiza abandi, muze muri benshi bitangura rimwe. Ni ubwa mbere ndabivuze je sinigira nzaba ngo mugire partage kubera mba nzi ko namwe mubibona, kandi mukore na like, mukande like kugira ngo tubone ko ikiganiro cyaryoshe. Like, komantere zozo zishirako ababikeneye bafise ibyo babaza, sinobwira mugire komantere. Okay, hano rero ndabona ko umwanya uriko uragenda, nari nababwiye ko ndahagera saa tanu, saa yine, ariko ndahageze saa yine ibura iminota ine. Murumva ko nagerageje kuzinduka. I know that time is money, niyo mpamvu mbwirizwa kubahiriza umwanya. Yes, title canke umutwe w'ikiganiro uvuga ngo ngira ndabigishe kwiyugururira isheni ya YouTube na telefone yawe n'ibisabwa n'ibisawa. Mbabarira nagize ngo n'ibisawa, kandi reka ngeretse umuntu akuriwe wenyine kwandika komantere, umuntu w'umuforowazi wanje ngo ndazirimite kubera ko abantu batanu followinga baza gutesha umutwe. Yes, welcome. Anyone can comment, but only followers. Where is my title? Edit title, okay. Nibisabwa. Yes. Okay. Sheni YouTube, telefone yawe n'ibisabwa. N'ibisawa koko mana yanje, ko navuze ko bengide iraza nta kundi. Okay, n'ibisabwa kugira ngo dushobore kwigurira isheni. Ubwa mbere, nimba ugomba kugura isheni ya YouTube na telefone yawe, usabwa ibintu bibiri. Vya mbere ni telefone yawe na video na wifi canke n'ama MB afise inguvu, kubera ko hari abantu bambwira ngo je ngo byishinga kuzunguruka ngo ntivyuguruka. Igituma bizunguruka, ama MB agenda canke amayinite ushiramwo ukaraba ibintu kuri Facebook, siyo ma MB canke amayinite ushiramwo ngo urabe ibintu kuri YouTube. Iki kintu tugihurizeko neza. Nimba ushaka kuraba ibintu kuri YouTube itandukanye na Facebook, kuko isaba amahera menshi canke amamega menshi canke ama MB menshi. Ni ukuvuga ushizemo ajya y'ibihumbi 10 ajya ashobora kugufasha kuja kuri YouTube, kuja kuri Facebook no kuraba amavideo atandukanye. Ariko ushizemo ibihumbi 2 ajya akora umunsi umwe, ajya nashobora kujayo. Iyo ubonye ibikozo bikaguma bizunguruka, ni kuvuga ntakwiye canke nta rezo ufise. Ugomba kugura isheni rero, icyambere ubanza gukora, ubanza gushiramo ama MB, amamega y'ibihumbi 10. Icya kabiri akora ukwezi kose, sinzi uko bayitunguje. Icya kabiri ushutegura video yawe, uragenda ukikamera, telefone ukayiteka ukikamera. Icyo kintu ugomba gushira kuri YouTube. Aho ugomba kugura isheni ntayo ufise, ariko ubanza gutegura video ushirako. Iyo video uhejeje kwikamera ikaja muri galeri yawe mu telefone indani, ugaca ufata ya video yawe wahejeje byose yamaze gushika muri galeri, ukayikandako ukayifyondako nk'ugira ipartage.
uja muri galeri ukayifyondako ukayiselekisiona nk'ugira yipartage somewhere, urumva, hanyuma ugaca uhitamwo kaka option ka YouTube nimba atakari muri telefone yawe, banza ukadownloadinge ukazane, ukadownloadinga ukazana kano ka option ka telefone yawe ka YouTube, kajya ka app muri Play Store canke muri app sinzi iyo ukoresha wewe, kari muri telefone yawe uca ufata ya video ukamera nk'uwisharinze kuri ka kantu gafyondako, wishize kuri YouTube. YouTube ikikubwira ati nubwo ushize ngaha nta kontu hafise, ariko ikikorohereza ikakikwereka ati andika titre ngaha, kuko muri iyo telefone yawe harimo email, uko biri kose benshi harimo email, ntushobora kenshi gusettinga telefone harimo email, hari n'abayikiriya batabizi. Ugaca uhitamwo aho wandika izina ry'isheni, hejuru hatangira kuza ikubaza ngo isheni yawe ushaka yitwe gute, wafyonze kuri ka kantu ntushirako ya video bisa ikikwereka hejuru ya video aho wandika, ugaca uyita isheni, hari igihe mbere izanana n'izina ryawe, kumva ukarihindura co karekera riryo. Kandi akubwire niyo yobizana ntiwandike, ukaguma wemeza hepfo ngo suive canke next, uragera aho uheza kuyikereya kumbura atazina ryawe wayise rya hatari canke ata titre washyize kuri video, kandi iragenda ikagerayo. Rero ubwo ni buryo bworoshe bwonyene bwo gukereya sheni, iyo uyitoye ukayishira kuri YouTube ikaba nka yofise ikikwereka aho uyikereya uciye mu nzira yoroshe cane, ubikoze vraiment video icijako isheni ukaba urayirose, bukeye urifata kandi ikaja muri galeri ugaca uyifyondako n'ubundi ukaja kuyishira kuri ka kantu, hoho usanga isheni iriyo hariko na video, gutyo indwi igahera, wazogwiza aba followers n'aba subscriber, ukaheza ukandondera ukambwira ati maze kugira kuba subscribe 1000 canke 2000, mfasha uburyo woyikingira isheni yanje kuko ntibikingiye neza na telefone, canke uyisharize canke uyugurure neza. Ivyo nivyo mu nyuma sivyihuta, nuko isheni uyirose gira amahoro. Ku kibazo c'isheni ngomba nze ngaha ndabe commentaire. Muri Kenya turi kumwe, ubundi ngo uze kutwereka analyze ya channel yawe ya YouTube, turabe bidutere intege. Woca usara nta mpamvu, uhava uca usara, kandi sinavyerekana ngaha live n'amakosa. Ubikeneye uraza kuri WhatsApp ndabigusaba, nyandikira no ndabiguhe, nukuri nyandikira ubu nyine ndabiguhe, hamagara kuri video ndabikwereke kuri WhatsApp yanje, nugurure YouTube yanje ndabikwereke, ndakurekuriye mpamagara kabisa, aha sinobikora n'amakosa. Twagiye tubandanye, ubikoze kuri video busha ndabikwereka bro. Twagiye uze kutwereka inayishyura. Karibu Mutamu, wowe uri umunebwe, abanebwe nibo bakunda kugushaka kuraba ibintu batawe, aho kurondera iby'iwawe ushaka iby'iwanje. Ngo ndaguca umutima kabisa, ngo ndaguca umutima kweri, nina guca umutima ntuzongera kubasha, kuko ushobora no guca ubwira ingufu zo gukora da, ubonye ibihumbi biba biriko. Ndabigisha ibyo nzi mugenzi, nibyo nkora. Bo nta zindi commentaire mbona hano, turabe ngaho. Nakwemereye telefone ngiyi si ugomba kwiyahura ukwica umutima, ndawuguca canke ndagutera intege ntumbaze n'akazi kawe. Okay, tubandanye hano. Wewe niba ushaka kugira ngo birabe, shirako video nawe kwanza ndakurabe. Kubera ko ushatse kuraba analyze yanje, ushatse iki kugira ugere kuki?
hewe reka ndaguca umutima siyo ushaka basha ndabikunyarukiriza kweri wabonye isheni yanje ngiyi sindakwereka izina ryayo kuko wahava rindira nkwereke biroroshe nkwereke isheni izina sindarikwereka rindira nkwereke nkwereke ikintu bita lifetime wambonye nkwereke mu kwezi kumwe reka ndakwereke mu mezi atatu mu mezi atatu ni ukuvuga mu minsi ingahe zaba ngaha mu minsi nangahe shaka uyavuge ndaguhaye uruhusha bivuge rero murakoze hariho abanywanyi ariko sinogera nkakubwira akantu kamwe sindiko ndakubona weje kumpamagara kwanza Silvestre we urimo wakoze ikirango sibyo urimo wakoze ikirango sibyo mwebwe ndabigisha ibintu kuko je ndabizi bimfitiye akamaro waruzi ngo ndakwigisha ibintu bitangiye akamaro turabizi ko umuhinga kandi kubifata umwanya munini none shanko zingonza ngakubigisha ibintu ntakora ntazi turabizi ko mubizi uremeye ntiwemeye nabibonye byose nabibonye nabyemeye kajya n'akaronda guhaye rero jese ufise isheni imwe uvyumve rero nimba hariyo y'amakomedi hariyo amafilime nimba hariyo amagame ivyo byose n'abantu nkoresha urumva it's my job okay rero urumva umuntu ndiko ndabigisha kugira mutere imbere kubera ndabakunda ubundi none abireka ushaka ngo banze ngo tweke ngo analyze yawe nese ndakweretse ashobora intwari kabisa nuko rero nshaka mutere imbere nta gwanko sindabigi simwe baza nkango babigisha ibintu ngo batazi atakibamariye no kirazira ndabigisha ibintu ngomba mutere imbere nkuko nanje nateye imbere n'urukundo nibaza ko bibonye yego nayibonye n'abandi bari bafite amatsiko yashina bacyumvira urakoze reka ngeze ngaho rero we niko wacyukihera ko hejuru ngo twereke ngo analyze ngo analytics yawe ngo turabe my god reka nakwereke ya sheni nakubwira ko unkorera ikirango sibyo rijya nishasha nta n'ibisiramara edaye ntuyibuka ijya nakubwiye
eh, ni shasha nta misi iramara. eh, Singi ikirango cyayo sindakironka ndacyayikoresha idafise logo mugabo eh, ndashaka kwereka ko ngiyi ntuyizi ngiyi ni yitwa eh, donc ni isibyo ndayibona. rero nta misi iramara mugabo urabona ko nayo irakora neza. Ashirikira tuvuga kabisa. Reka raba neza Nabibonye. none ngaha wowe ntiwoca ubyina ari wewe Ashi, noca nicara nyabona nakorana ingufu. za murakora rero ndabigisha ibintu kugira ngo mukore sinshaka ko mufyina Ego biraboneka. Nabyitondeye barakazi gakwiye. nakazi nyene wagenda bigisha ibintu ntagira biri mu madolari. Ariko hari ikibazo nigeze kubaza ngaha nyene sinzi ko mwakiyishyuye ngo ngira ntabikwishyura. Alo, icyo kibazo baza ndakumva. Ndakumva Uburundi buri mu bihugu biri Belgique biri kuba monetize kuri YouTube. narakikwishuye nta gihugu na kimwe kitarimo nta na kimwe. Sawa. None bajya bari mu Burundi ntibaca wowe bajya ndavuza mwumviriza abantu benshi my friend bajya bari mu Burundi ntibaca amahera. Je sibisa bakorera mu Burundi simvise isheni mu Burundi kinyamakuru ntikimpemba. Benshi bakorera mu Burundi uzumva ko dufise nimero tugurije yo hanze. Je ndafise na AdSense yo mu Burundi kuko atabwira zibindi ku mazina y'uwundi muntu mugabo yanje iri hariya n'iri hano urabyumva. Mu Burundi uragenda hageze gutora AdSense uragenda kugurura post ukagira ukayitrackinga bakarungika verification code kuri ya post wugurura ukaronka AdSense ugacurisha isheni yawe location ya Tanzania Kenya canke hariho hose mugabo uri mu Burundi kandi ugakora neza. Ego murakoze kuduha umuco kuri icyo kintu. Urakoze. Bakunzi banje reka nsome commentaire nabigisha ukuntu bugurura isheni mwabyumvise nawe ngusabe uje kuri shane yanje urabe abone Paul Bound bo ivyo nta mwanya wavyo je mfise kandi je niyo ntogira abone abandi bakubera abone ntacyo bohomba kubera ko je nta mwanya mfise ariko umpaye kuri fise umwanya wabigukorera kuri WhatsApp ariko nta kanya ndo je mfise amasheni afise ibihumbi ijana urumva sinshobora kuja muri mutwo tuntu duto reka turabe hano nawe ngusaba okay mbega kugira views ziduge bigenda gute hama kugira iminota iduge bigenda gute jewe natanguye ejo ariko ngeze kuri 15 abone shishikara n'abandi uzobaronka ubundi avuze ngo ntitwumvise ayo mahera nangahe tubwire ntibikenewe ko ndabibabwira ni makeya nta ngorane ubundi sawa ngomba nkore rero kora n'umutima mwiza. Hanyuma rero reka ndabwira ukuntu icyambere nakivuze cy'ukuntu bugurura isheni abatacyumvise muzosubira mu isheni mu kirabe hari umuntu aciramwo ibitajanye n'intumbero y'ikiganiro ariko navyo kubera ko ari kugira ngo abantu babone ko baba bafise amakenga ku by'umuntu arabigisha nabikoze kugira ngo ndamunezereze.
mbega kugira views nabishuye jewe nsanze cyarenganye ikiganiro kigumako, ego kigumako uraza kukiraba mu nyuma, ubundi nanje nacerewe mu gushobora kwigumiza ko kiragumako uze kuyiraba. Igisigaye ngiye gukora genda ukore Divin Michel Irumva. Okay, ni sawa, reka mbandanye rero, ndumva ko ndabona ko komantere ni nkeya. Ikibazo cya kabiri, telefone yawe bisaba kugira icyo bisaba kugira uca amafaranga kuri YouTube. Icyo bisaba, iki ni ikibazo cya kabiri nicyo nduzeko. Icyo kugura telefone nakivuze ko ushira ko wifata video ukayishyira muri galeri ugaca utora nk'uyisharinze kuri WhatsApp ugahitamo YouTube ntuhitemo WhatsApp. YouTube kubera ko dufite konte igashiguma kwiyobora wemeza gushika kurose sheni, neje ukabikora gutyo nayo yeje gutyo nayo yeje gutyo. Okay, je tubandanya rero. Icya kabiri kijanye uguca amafaranga kuri YouTube. Icya mbere, umuntu ntaca amafaranga kuri YouTube abantu b'Imana, ahubwo YouTube n'ahantu ushira video kugira ngo ukure ugere aho uzoca amafaranga kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo ushize video zawe kuri YouTube zikeya uronka amafaranga makeya, ushize ko nyinshi uronka menshi. Ushize ko video ntizirabwe uronka makeya, ushize ko zikarabwa uronka menshi. Bigenda gute rero? Si ukuvuga ngo ushize ko video uyu munsi ngo utangira guca amafaranga. Iki ngomba ndakibumbishe neza. Hariho kugira isheni ya YouTube no kuronka amahera. Abantu bazi ngo ushize ngo video kuri YouTube ngo ucuronka amahera, baraguhenze. Icyambere ubanza gushaka video imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, ushobora gushaka no video 100. Iyo zitarabwa ntugera aho uronka uburenganzira bwo kugira ngo uce amafaranga. Ibintu bisabwa kugira ngo utangire guca amafaranga ngomba ndabikubwire, ni ibintu bitarenga 2 gusa biguha kuronka byangombwa byo kugira ngo uhembwe. Icyambere, uronka abantu bakoze subscribe bafyonze hajya ahantu hatukura ku isheni yawe 1000. Ni ukuvuga baba barenga ko gatoya, ariko ni 1000. Hejuru y'1000 ucuronka iminota bakuravye umwanya baraba ama video yawe 4000. Ni 4K watching time. Aho rero YouTube ikiguha ahantu fyonda ugasaba ikintu bita AdSense. Ivyo n'ibindi bintu bikurikira mu nyuma nosha ndabigufasha umaze kugera ku bantu 1000 na watching time 4000 wamaze kubishika, ugaca applyinga ukarondera AdSense, ukaza kugura banke aho amafaranga yawe azoja. Nivyo nuko bipanze. Rero uvuze ngo nduguriye isheni ngo nshaka amafaranga uyu munsi nyene, ni nko kurota ku murango. Ibintu bya YouTube ubije muziko bigoye, ubije muziko ari udufaranga duke, ubije muzi yuko utagiye uronka abantu bakora barenga 1000 ata amafaranga uzoronka. Rero bisaba kugira inguvu kugira ngo bakumenyere, ukore byiza babikunde, uzutebwira ahantu uzoca amafaranga. Nuko ibintu bya YouTube bimeze. Utabikoze gutyo YouTube ntizoguhemba. Hano rero abantu bambwira uzumva akubajije iki ntahera, umbwira ukuntu nohembwa kuri YouTube. Guhembwa kuri YouTube ubanza kuronka iyo sheni kwanza, guhembwa bija mu nyuma. Wowe wizanye ku bantu bafise content uzoshirako. Nabihereye kongira ni mwari bwaze ku busanzwe kuri YouTube, ivyo ushirako nivyo biguhemba. Ushize ko bikeya uhembwa makeya niyo warabaye monetize, bitarabwe uhembwa makeya. Ushobora gushira ko video ntiyinjize ni isente rimwe kugira ko nyine uronke ifaranga rimwe kuri YouTube uba wakoze. Kugira uzuronke amafaranga 10 hoho uba wabyinye. Nk'akarorero, ushize ko video ikarabwa n'abantu 100, abantu 100, ushobora kuronka nk'amafaranga 50
y'amadolari irabwe n'abantu ibihumbi ijana. Urumva ko irabwe n'abantu ibihumbi bitanu, urumva ko ucuronka nk'amafaranga atanu nyene y'amadolari. Akazi uyashize mu Burundi aba ari menshi. Byumvikana ko rero ntugire ngo n'amahera ngo urashira ngo acuyora, ni duke duke. Urumva ko ukora video nyinshi, hari ukuntu barura vyuzi, ivyo nibaza ko ari ibindi bintu baza gukora. Urumva uko ukora video nyinshi ukaronka amafaranga murumva ni kuronka amahirwe yo kuronka amafaranga menshi kuri YouTube. Uko ukora zike niko ukora zikeya niko uronka amahirwe makeya. Ibindi byose byonsamaza, ariko mbanze ndabireke nkomeze hano hantu kubabwira ibintu bijanye n'ukuntu ukora kugira ngo uronke amavyuzi. Icya mbere, nimba wuguruye nimero ya account isheni, nimba wuguruye isheni ya YouTube, ndasubiyemo, wuguruye isheni ya YouTube ubugeze mu mwanya wo guhangana no kuzoronka amavyuzi abagukurikira. Icya mbere, kora video nziza kandi uyikore neza, ukore n'ibintu by'akamaro abantu bashobora kumva bakumviriza, kuko ukoze ibintu badakunda ntibazogukurikira, muri ico gihe nta vyuzi uzoronka. Niwakora ibintu vyiza bazogukurikira, uzoronka vyuzi. Niwigisha ibintu by'akamaro, niwatwenza abantu, niwumvisha amakuru, niwakora ibiganiro runaka, ntawuzi impano ufise sinzi iyo ari yo yose, urabona ko YouTube ikora ibintu bidasanzwe. Niba batekera neza, niba bavyinira neza, aho hose uzoronka ama views. Rero utarose views, ni kuvuga views nibaje abantu baza gusura kw'isheni yawe, niho ukura n'abantu bashaka fyunda kuri sabone, hantu hatukura bakagira subscribe. Atari uko ibintu by'ingenzi ngaha vyaheze. Ku bantu munkurikiye, nagira rero ndababwira yuko harabanditse ngo biduhe mu Kirundi. Jewe narabakoreye video zanje inyandikiye kuri WhatsApp, zirababwira mu Kirundi, jewe nyene nikoreye mu ijwi ryanje, ntimuziraba. Hano kuri YouTube ntazo mwobona bakoze mu Kirundi ni bake, ariko ugiye kurondera mu Kirundi ziriho n'izikeya, mu Kinyarwanda mbere, mu Kinyarwanda cane cane bariho bakeya bazikoze. Rero urumva, nimba ukeneye kugira ngo ubimenye, unyandikiye kuri WhatsApp, hariho amalinki yacaza, biragufasha kugira ngo ubone ukuntu baca amafaranga kuri YouTube. Nuko umenye ngo urose views nangahe. Ariko wabonye aho berekana no mu bicapo, wabona ukuntu mu bicapo bimeze. Nizere yuko mugiye gukora neza kandi mugiye gukora n'umurava, mutagiye kunebwa. Mugiye gukora n'umurava, mugiye kunebwa. So sinzi ko hari ikindi kibazo. Reka turabe kumbura icyo naba ntavuze. Mbanze nsome commentaire, niho nshamenya ko hari ikintu ntababwiye, murambabarira. Tujye kuraba commentaire, tubona ko hari ikintu tutabishuye. Ariko wewe hari ibintu babaza muri commentaire ugasanga jewe vyarase. Okay, vyarase, uca ugenda ku DJ yakwegereye akagufasha. Ariko wari kubiduha mu Kirundi, mu Kirundi narazikoze, muraziraba kuri WhatsApp yanje, ziriko unyandikisha ziza. Ja kuri profile unayibonako, ja kuri profile urayibonako. Urakoze, subirayo ugire editor, birakunda. Werekarisha abandi yavuga ngo afise isheni yiwe ngo bavize ngo yasanze yemeje ko yabona bari mu myaka 18 gusa. Iyo kugira editing bica bikunda. Muri commentaire hano je byaranse, mushobora kumpa WhatsApp yanyu, akamenyetso ko guteranya 358 46
58 31 314 kandi ugiye ku isheni yanje kuri about iriko tubandanye we nakwishuye ibindi bibazo mufite ibindi bibazo ari hehe ndabona ndamwishuye mva ku murongo. Mm, Nasabye uzompe umwanya kuri WhatsApp nyugururira reka ibyo nta mwanya nabironke jewe mbanza kubona ko ufise ibintu byo gushira kuri YouTube ukavuga ngo ndafise don iyi canke projet iyi nkabona ko ayo mavideo uri kurayampa kuri WhatsApp ati jera ibi byose mbavuze YouTube mba ndabishira kuri YouTube rero uzurabinshira kuri WhatsApp ya kuri Facebook bamenye mbonye ufise umuhati wo gukora ufise n'ivyo ukora ndagupostinga ukakumenyera ukaza kuronka YouTube waramaze kumenyekana kandi indwi imwe gusa mba nabonye ko ushoboye indwi zibiri mba nabonye ko ushoboye ubu sinkita umwanya w'ubusa kuko nuguriye abantu benshi isheni ziri ngaho nta kiriko niyo nobereka ngaha imashini yuzuye hari uvuze ngo reka araraba ngo bisaba umwete okay yes twagiye kuzindi commentaire hano kumbure naba ntasomye ndazirabe ndabe commentaire hano naba ntasomye umuntu ntasomye commentaire y'umuntu iyo igarukaho jewe nasanze nemeje ayi nayivuze ntushobora kumpa WhatsApp nayivuze hatanze ndasabye murakoze cyane urakoze nawe hanyuma subirayo nene mayisomye jewe gerageje kugurura channel ariko ikibazo cabaye narabuze aho mbandanya naho ibyo bansavye ndabibura bansavye kode nca ndabura aho mbandanya okay bagusavye kode iya kode ni kuvuga ngo bavuze ngo verifya telefone yawe iya kode harya nyine uba ugeze ikode uca wemeza ngo sende igaca igenda mu telefone yawe kwirya nimero yawe ukoresha apana ya WhatsApp imwe baguhamagara ko bisanzwe hajya muri message niho ikigenda hanyuma ugeze hajya muri message isanzwe uyisangayo ugacuza hajya bakweretse ushira ibyo biharuro ugacubishira abandi biharuro menga 6 nimba atari 8 menga 6 yego nuko ubundi barije ngo kundi kibazo canje kiki niki uko n'ikibazo canje niki kugira ukwize 4000 bafata bakagwiza iminota video ufita ko bakagwiza n'abaziravye oya video imwe yonyene ishobora gukwiza 4,000 mu gihe irabwe cane rero hari igihe usanga video zawe zitarabwe gutyo ntacyo ushobora kuhanoba bisaba ko video zawe zirabwa imwe iminota 5 imwe isaha 2 gushika uzokwiza 4,000 iminota 4,000 isaha imwe n'iminota 60 murabyumva namwe aho cugwiza wumve iyo bikenewe aho nta byo guca ku mpande nta kigongwe 4K utazikwije n'ibikunda nimba nakwishuye neza sinzi jewe narayuguruye mfise abone 200 ariko commentaire ntikunda kuri video nzi neza ko notification ntibikunda fyonda ko ababone sinzi ikibazo cyane ugenda mu DJ akwegereye akuzurize
agende hariya averifiye, ntiwayiverifiye nawe na telefone yawe, nicyo kibura gusa, zica zuguruka wisetinze neza. Ubundi avuze ngo nanje n'abacerewe, mbega kugira ziduge bigenda gute? Hama kugira iminota iduge bigenda gute? Jewe naratanguye ejo, ariko ngeze kuri Jonathan nayishuye gukora ibintu abantu bakunda, hanyuma bagahita bakaduga. Yes, bandanya utwereka kumenya iyawe sico gikuru, dukeneye kumenya ingene bigenda kandi merci sana. Erega hari abantu usanga nuko muca mumbaza, ngira amubaza ngo ndiko ndabigisha ibintu ntakora canke ngo ndiko ndabahenda, kumwe umuntu aja ngaha akitapa. No, it's my job. Turi kumwe Daniel Mugisha, merci. Bubanza turi kumwe, bubanza sinzi ko abanyabubanza munkurikira, abanyabubanza muduze ibiganza, nshaka abanyabubanza kabisa. Mubanza ndahazi, ku Musenyi, Muzinda, muri Zina, muri Kenya turi kumwe, ukomere muri Kenya, uze kutwerekana live, nakwishiye wewe, karibu tuyagire. Nuko jewe ntunyishura kuri WhatsApp mu gihe nariko nkora ibibazo kiraho co gusoma vyanse ku kanyuma vyabereye he, ariko mbabarire kuba nkubajije aha ku WhatsApp urasoma ntunyishura, ariko ndasavye pardon kuri reka ndagusubiriremo kuri WhatsApp ndasoma. Kwanza niba kunyishura bari ngaha, nama nabivuze kuri WhatsApp ndasoma, sinishura n'ukuri, sinzigera ndanakwishura kubera nta mwanya nobona. Wewe kuri WhatsApp nishura audio yonyene, nama nabivuze, niwe witeye ikibazo, mba narakwishuye vraiment. Ubu rero rungika audio ndayumvirize, rungika ndahanye ndayumva, canke hamagara. Akabazo gato, Facebook iraba monetize, uzoduhe icigwa. Facebook yireke, nta n'inyungu yayo, nta n'amafaranga wikurako, na jewe ntayo ndiko ndaronka. Wewe ushaka kurahera Jeff sa followers 240, nta n'ikingoro ndonka kuri Facebook. None wewe uca ufise bangahe ucuronka amafaranga ajatayo ndonka? Rondera YouTube izoguha amahera, nubwo igoye izoguha amahera n'ukuri. Dubai turi kumwe 100%, merci Dubai, thank you. Ariko twari en contact muri audio, none ko ntikanda kurara, siniko ndakubona vraiment, siniko ndakubona n'ubu. Urahamagara kugira ngo ndakubona. Hariko message nk'ubu amajana 629, murumva ko bari benshi, sinshobora kubikontorora neza, muze murambabarira, ariko twarango sawa. Ugaruka ngerageje bigenda neza, kumbura erega iyo message yagiye epfo uragerageza kumuyirungika ikaduga hejuru kugira ndayibone. Uciye usinzira usanga uri hariya mu 600, wumva nzogushikira gute? Thanks so ahead brother. Thanks you too. Vivi Michael, nanje ndayifise, iramaze gukwiza 1130 subscribe. Muga iyo ndavye time watch chisi ndabibona neza. Ugiye kuri analytics ica ibikwereka. Ernest Minani, nisheni yawe nta niyo mbona ngaha kuri page yawe, nanje ndayigira kuri Zambia nimba utibeshe biyerekana nashanda. Ugiye hajya kuri analytics uca ubibona bitonze hejuru. Ivyo vyo n'ubu wondungikira nk'abikora, ariko se byo twara umwanya, ubu nivyo bakunda.
contact yanyu mwoba mukoze contact yanjye irahuje kuri about ariko simaka uzontorega mugenzi kuko hariko message majana 6 nangwa uzoshikirwa ryari kiretse nk'ubuhamagara ubunyene ubundi nanje ndayifite iramaze gukwiza okay ibi navyishuye aha rero ushobora kuba yakwije umugabo aba amasaha akiri nk'amajana ngahe ntutangare nimba bijya ubona hajya hejuru bitonze nimba uzi kubiraba ariko ndabikwereka ukuntu biba bimeze hano ndafise iyi ikiri ntoya nshobora kubikwereka ariko sinkwereka izina ryayo nimba bikunda sinzi okay reka ndakubwira ukuntu uzobigenza sha ntegera uraja muri YouTube utereshereje akantu bita YouTube Studio uca ugashiramo email yawe aba ari kuzoza urinjiriramo mu kuraba ivyo bintu uzoza rero uciye muri YouTube Studio apana ya YouTube isanzwe akantu bita YouTube Studio urakoze ubundi avuze ngo ndi igitega twahora tuvugana kuva umpaye nimero nohereza audio za izi urazumviriza ntucishura kare warankosora ariko nahevye mu gihe nticizeye kuzonyishura ngo ndi Gitega twahora tuvugana kuva umpaye nimero nohereza ko audio za size mbo witwa Innocent bo nukuri ari usanga byagoranye iyo nagwishuye ushusubira ukayirungika kandi muze muranambabarira kure je nta mutima muri mfise muri abantu barandengera ku buryo ntashobora kubikontorora neza no kuri nk'ubu nibutse audio twavuganye ikibazimamwo hari abantu usanga twavuganye ibintu nkabona bagiye ntibakigaruka sinzi impamvu rero urumva niyo ubonye urungitse nkaba nkasamara ushaka gushira mu kibanza canje iyo uri umuntu mwiza nawe ugasubira kuboneka mu nyuma ute Daniel ndi buje nagomba umbwire uko nokerera konti ya YouTube ico nagihejeje uraza kumviriza ikiganiro bwana Fabrice ugisubiremo uraza kubyumva nabyigishije neza cyane neza gose uzoyikerera na telefone yawe kandi biroroshe ubundi yavuze ngo komantere zanyu nizo ndindiriye kugira ngo nshire mu kanya n'ubukara hasigaye iminota 7 yonyene gusa hasigaye iminota 7 yonyene nshamba ku murongo iminota 7 niyo isigaye iminota 7 yonyene ndarindiriye komantere zo kuja mu mwuga uraho w'amakuru n'ubu hariho nyinshi narungitse aho wari guca uzirungika ubu nyene nkazibona bivuga ngo warungitse ushobora gusanga biri munsi uriko urandenganya n'ukuri zirungika ubu nyene varive zirungikije ndazibona hariho umuntu yari amaze iminsi akora video kandi yariko arazikora neza yakoze audio zibiri
ntiyongeye gukora, sinzi ko ari wewe, naramuravye ndamubura. Ok, mbe uri mu Burundi, birakunda ko konta YouTube iba, yego birakunda, birakunda, ntimure gukora, birakunda, ntakishyuye icyo kibazo bwa mbere. Zo kuja mu mwuga uraho w'amakuru, n'ubu hariho nyinshi narungitse. Rero nta kimwe ariko ndabona, nabwiye urungika ariko nta kimwe ariko ndabona. Ya, okay, okay, ndi live nanje, ndi live. Ute Daniel, ndi buja, nagomba umbwire ko create konti ya YouTube. Okay. Okay, mbe nyiragishyura, nta kibazo ntarishura, hasigaye iminota itatu nca ndabasezera. Umuntu yaravuze ko arungika audio, ntazo ndiko ndabona, none murandenganya, mundenganyiriza igikoko mana yawe. Mm. Birase ko ndungika screenshot kandi wihangane nguma ngusatira kuko narabishaka cane, wampaye nimero prive. None nyene basi gira ndamutsaho nyene, ndamutsaho nyene nca ndakubona, andika hayi. Burya rero umuntu wese yambuze andonkera ngaha, utigoye nawe ngo umbinde ngo ukore follow umbindire ngaha, ni ukuri ntushobora kumbona kuko nanje umwanya nca nja mu bindi. Nk'ubu kwandika hayi birakunaniye, uratevye, ubwo ndigiriye, ndavuye no ku murongo, ngira nce ndyama, nkaho tuzongera kubona mu minsi iza. Iyo uvuga n'izina ryawe witwa Innocent Poro, ariko ngira ni mutikora aho, numvise nari nashimye, numvise avuga atuje, avuga neza, kandi wewe niko waciye ndakubura, warakoze audio imwe nimba atari zibiri, numva uvuga neza, ndavuga ati wobandanye, ariko ntiwabandanije. Utunuka twa WhatsApp twamperanye n'impaka, ejo nzogenda kukurondera nta kibazo. Urakoze, murakoze mwese rero, Imana ibahezagire kandi mugire ijoro ryiza. Ibisigaye nta message ntasomye, message nazisoma ndi live. W'Igitega 65 29 65 29 44. We ntiwabandanije sha reka.
inshuti bakunze mudukurikirana aho 2009 bakaja mu bihugu bibanyi, bamwe mu Rwanda abandi mu gihugu ca Tanzania, ntara izuga. mbo wewe reka ndakwishure niba aja ku murongo uze guca uyisoma witwa wewe vraiment nabonye kugerageza niyo mpamvu ndakugize niba aja ku murongo rero naciye ndakwandikamwo izina wewe uze guca umpamagara ku murango tuvugane nari numvise ko uri mu ntuze nziza niyo mpamvu naguhaye aho uza urashira audio uze gushishikara wewe twovugana ibindi bikurikira narumvise ko ufise don ufise ingabire okay urakoze inosa ijoro ryiza urashishikara ejo undondere tuganire kandi vraiment narabonye ko ufise nshinda kwibuka narabonye ufise don kandi urashobora gutangira nkakubwira ukuntu nzokuremera ejo nkweretse utuntu ukosora uze undondere ejo ku murango sawa murakoze namwe ijoro ryiza rero Imana ibahezagire nawe utaha